HopSpot. 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 Voice of Hope. Reka tubaramutse banshuti bakunzi ba 94 n'ibice bitatu FM nshuti bakunzi bijana n'indwi n'ibice 8 reka namwe tubaha ikaze mu kiganiro c'inkino HopSpot kiganiro mwama mumva ku munsi wa mbere umunsi wa gatatu n'umunsi wa gatanu kubigiye cy'isaha 6:30 z'umutaga sangwa ikaze nawe uri kuratwumviriza baciye kuri internet wodi 3 akaburungu radio Voix d'Espoir akaburungu org nawe uri kuratwumviriza baciye muri application Radio Garden igufasha kumva amasaha 28 ku yandi minsi ndwi kundwi isamirizi Voix d'Espoir juremesha mugiye kujana nanje Arnaud Gangu turi kumwe na Grace niyo mukiza turi kumwe na Claude Kwizera tukaba turi ku munsi wa mbere igenekezo rya gatanu myandagaro umwaka turimo ndamuramutsa Grace niyo mukiza. Mwiriwe Grace. Mwiriwe cyane Arnaud, reka ndakuramutse ndagushimira ko ikaze umpaye. Ndamutse abakunzi ba Radio Voix d'Espoir bose aho bari ba Phil Foden ba Isa bose bakira kugira neza kw'Imana. Yes, chakira kugira neza kw'Imana Claude Kwizera. Na chaki. Chakirdi. Chakidit. Na chakiye kabisa. Ni muri cyane. Weekend agenze neza. Yamvuga nkoresheje ndayize hagati mu zitizo bantunge. Nuko weekend agenze neza turashima Imana. Aho twaciye hatandukanye. Aho twanyuze mu bitiramo bitandukanye. Hari impembura event yari ya Mucaramaga hejari meze neza cyane. Nibigo bitandukanye bya Radio Voix d'Espoir juremesha twavuye mu birazo mu bundi nze ko nabaho arakanu kaje muri no ndwishasha ngo ibintu bitandukanye n'izindi nkomezi zo muri myandagaro izindi nkomezi ariko bivuga twaciye ko byose byagenze neza izindi nkomezi zo muri myandagaro nawe Grace ni umukiza zirahari cyane gose uhereye hariya mu bikorane mu matera yose aho twese tuzunguruka mu ntara ya Gitega ku Siteri yego kuwinterekwa wose igikombe citiriwe intumwa hariya kuri winterekwa shaha barabafana haba hari hakiti umuntu w'umufana aba hinjiye igitsindo bose basanga binjiye mu kibuga ubuze igikombe citiriwe intumwa izo numa n'izandega Grace hariya mu ishengero ni Bon Evangile yes turabizi ko twigeze no gutumira ujye yitwa Jules César akunda kutuzana amakuru cyane cyane gato Grace adihinduriye chevelure chevelure ariko wumvise Claude ko yamaze gushika ari i Paris yazati chevelure ni kubera Jeux Olympiques zifise umutwe munini muri kino gihe ariko amaso abari hariya mwabonye ko hasigaye umurundi kazi umwe rudende ariko warashaka kuduza idarapo y'u Burundi nagiye kubona poste ya Francine Niyonsaba akeze no Francine niyo mukunzi ati izina Francine ryanditse amateka mu gihugu cy'u Burundi ati twitege nibikurikira muri finale ko ndabona comparaison yatanguye ivugwa ngereranyo hirya no hino ati tuba tugira turonkundi mu Francine niyo mukunzi na Niyonsaba bose batangura niyo mukiza nga niyo mukiza nanje ubukurikirana nje nzogenda uradukizwa n'iki no turabukizwa n'iki no ndabukurikira ariko warigeze ugira wowe inkino Grace mfise amakenga menshi agiye amakenga yacaja kuramutsa baba sinzi ko byigeze kubashikira muragenda kuramutsa umuntu isaha imwe abiri amasaha 3 kabwira ati ndane ntutaha byarigeze gushikira byakunda gushika ajya amasaha ya saa 6 sandwi abantu bagomba bafungure none ugenda ugira ufungure mu ndero y'ikirundi ni batwigishije kirazira kugayira umuntu kugayira kandi ataguhaye karibu urayiha gufungura yes by the way urumva ko twamaze kwinjira mu kiganiro HopSpot amakuru yacu no musora ko turahera muri Jeux Olympiques ziriko zibera mu bisagara bitandukanye hariya mu gihugu cy'u Bufaransa na cyane cyane turabe bano barundi baduserukiye indwi mbega dusigaranye iki muri rusange badusigiye iki umwe yarabikoze kandi ararindiranye ugishika no munsi gihe cy'isaha 3 zirenga iminota 5 turabe ibyo aza gukora
turaza hano mu Burundi nyene mu nkino na cyane cyane biteguriye higanwa rikuru abandi bitegurira inkino za CAF Champions League canke Confederation Cup Vitalo turaraba ivyayo turaraba Rukinzo ivyayo turaraba kubiga bitandukanye no weekend vyabaye mu nkino za kivandimwe Musongati ntita hasi turabe ico tuyiteze ko no mwaka turaca mu ntamba mu rugamba za volleyball batane imyaka 20 bibere hari Tunis bitabiriye inkino za Jeux Africains turabe nabo ivyo bagiye kuzanira uburundi ku ruhande rwa Afrika Claude urana ko ariko amakuru ariko ravuga kuri Kabadi ya Waha yari umumenyereza wa Siri National ariko yeretswe imiryango kiraba gendera mu bindi migwi canke se mu bindi bihugu Siri National n'umwambaro utagukwiye abafaransa bo bakoresha imvugo ngo mbabara matwe ngo yashimiwe nuko rero turagenda hariya ku mugabane wa Burayi hari amakuru ariko ravugwa na cyane cyane muri ino Jeux Olympiques nyene turaba igihugu cifashe neza gushika kuri no genekerezo rya 5 turaca mu igura n'igurisha turabe n'inkino za kivandimwe ziriko ziraba hariya ku mugabane wa Burayi turabe na cyane cyane ino migwi ikomakomeye yagiye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bisagara bitandukanye turabigene yifashe turaca turagura no rukino rwariko ruhuza FC Barcelona na Real de Madrid intsinzi yatashe mu wa Barcelone no gahungu ni rukino zagagura go cyane tisheko no ni ntoke zacu ni nkino za gicuti ko muri Leta Zunze za Amerika ziteko ziratwengira umugwi wa Real Madrid urabye kuva mu mwaka wa 2017 Miami karaba mwaka wa 2020 hajya Las Vegas karaba Dallas mu mwaka wa 2023 nuno musi i New Jersey hari gihuhusi cyahuti ku mugwi wa Real Madrid kabisa sangwe ikaze rero ni 90 tugiye kubana namwe ico tubasaba sangiza abandi kino kiganiro gira partage maze gishike kuri hashoboka mwobise mugiye kujana natwe turi batatu Grace niyo mukiza Claude Kwizera nanje Arnaud Gahunga ariko inyuma ya kamera abidufasha kugira ngo tuze mu masana mameze neza cyane atera akayabago ariko Claude nabari mu kumeza Grace unabifuriza akayabago abandi babwira courage akayabago kubamaze kubironka abatarabironka nabo bihangana babandanye bagira intege zo kubirondera sinzi umwana abwira ati akayabago kibondo uburyo ngo akayabago kamatanye ngo n'imboga ziherekeje umutsima cyangwa se ubugari hari igihe biba ngombwa ko kwifurizwa bitabikenewe cyane umubwira ati inzira n'umuharuro igikorwa nicyo naremewe ariko Claude je nibaza yuko akayabago kavana n'inzara ubufise peu importe y'ivyo kurya byose ubufise iyo ushonje ushaka kubura akayabago bavuga ngo haryoha inzara nuko rero tunatangure kuri n'amakuru ariko aravuga kuri bano barundi bari hari mu gihugu cy'u Bufaransa witabiriye Jeux Olympiques ya 2024 gushika kuri no saha ni bihugu bitandukanye biriko berekana ibikomeye ariko Burundi umwe yabikoze ashika muri final ni Francine niyo mukunzi maze kubona ino performance yiwe Grace niyo mukiza byagusigiye iki ikintu cambere coco nibaza ko ari gushima intambwe yo bayageze ni bashe twabonye bava kuza ukagera muri demi finale ni ikintu ciza cyane ugiye twabonye arimwe abaretse kwera imvune hari abandi nabo bashoboye kuza bakaba bambere mugabo bakaba bambere muri seri yabo ntibashoboye guseruka nibaze ko twabandanye tumutera intege cyane tukamwegera kuko hari abaza abananirwa kubera ukubura uburyo cyangwa bakehaniwe yego mbega muri abo bananiwe kubera iki Samuel niyubahwe ari Paris yajanye nabo nabarongoye yego yavuze ati ikintu ca mbere nukubura aho dukorera amatere abanje amenye bakorera ko siyo twe ntayo dufise twebwe bikaca bituma tuzino bitugoye kuko mu Burundi ntayiriyo nta n'uburyo bafise bwo kuja gutegurira hanze kuba twarose na Francine nibaza ko ari ikintu cyo gushima tukongera tukanabatera intege tukavuga ati hamwe uburyo bubonetse bo kwitaho batrete bacu hakiri kare nimba nga mu Burundi nta tere dufise biyorganize bihamwe bikunze babarungika aho hakujya muri Kenya canke ahandi
bashobora kwitegura. Francine niyo sabo yaratubwira mu kungene yitegura yaravuga ati Jesse nitegurira nga mu Burundi rimwe na rimwe ngo yarashiramwe n'uburyo bwiwe rero aya ma entreprise nasigikira abo batrete mu kubarungika hanze kugira inuze kwitegura kuko nizo inkikamwe icyo yari yes. Claude Kwizera umwe arabonetse ashitse mu gice twovuga ko gishimishije ni igice gishimishije ni Francine niyo mukunzi ukora yariko arahiganwa muri umuce wa kabiri yakarahiganwa n'abantu bashika 200 mani majambo uriko urabona gusiganwa ndetse kuri zimetero zishika 5000 agashora kuba uwa gatanu muri abo bashika 200 ni ikintu gikomeye cyane na cyane ko camuhesheje iteka ndetse gihesha iteka n'igihugu tugiye kumubona ahiganwa n'abandi 8 bashoboye kurengana mu wundi muce mani majambo ni Francine niyo mukunzi wo gushigikirwa ndetse nizera ko abana bariya amaso yabo azoba ari kumbonesha kure isaha 3:20 nacace ko twabonye urugwego rwiwe yerekanye nacace ko twabonye performance irenze kuba performance ndetse ubona ko inyuma y'uru rugendo rwa Jeux Olympiques urana ko ni wa munonotsi ashobora gushika kure hashoboka mu bijanye na bino bikorwa by'inkino zitandukanye uko raba nabana bari abagiye baragaruka ndetse bagira icyo nakwita nka comparison ndetse birasa mu myitwarire ya Francine niyo saba kuraba mwaka 2016 ku metero amajana 8 aho yabyifashimwe neza ndetse atwara umudari w'ifeza ni benshi rero koragereranya ati turabye twiweje turabye muri no dirisha na cyane ryamushikanye muri kino rwa nyuma ati biraboneka ko dushobora kubona undi mu Francine niyo saba ndavuga ni esuguhuguza na cyane ko ubona ko iyo ari karaja ni heza uriko raba inguvu n'umwete afise ni kimenyetso kigaragaza ko mu gihe yobandanya imimenyerezo ndetse agashigirwa ko mugenzanje Grace Karabivuga dushobora kubona iyindi tushe nziza cyane mu bijanye n'ubunonotsi muri ndwi bari batekanije ko baserukira Burundi muri Jeux Olympiques babiri bo urabona ko bavuye muri gukubita atari kubyifuzo byabo ariko ku magara yabo turi kwizera Celestin Ndikumana abo bavuze bati twifuje ko duserukira Burundi muri Jeux Olympiques ariko umubiri amagara atubwiye ati stop Reka kino kintu rimwe na rimwe barakunda kuvuga bati ni byiza ko baba benshi abanonotsi baba benshi baba baserukiye igihugu bamwe barashobora kugirira ikibazo mu nzira bakagirira ikibazo mu mihiganwa ariko abandi bagakombla le vide kuronka no minima hakiri kare. Grace niyo mukiza niwe yakunze kuvuga ngo birakwiye ko no ma entreprise afata mu mugongo bano banonotsi bakabana benshi. Kino kintu nawe ucakira gute Grace niyo mukiza kubona indwi hamaze kuva mu babiri urumva ko haba hari amahigwe make ko tubona ama medal yaza mu gihugu. Nibaza yuko kugira batware bake sote ushobora kuba byavuye ku buryo ntitubizi n'ama minima burya kugira ngo umukinyi yemererwe gukina muri Jeux Olympiques hari biba bisabwa ama minima iminota ibike canke urugero ruba rundi rwego nibyo nako ndavuga cyangwa ugasanga ni kwa kuntu abatrete bacu no munsi ntibari kuri niveau nziza kuja muri Jeux Olympiques kugira uje muri Jeux Olympiques nuko uba werekanye urwego rwiza uno musi kwerekana urwego rwiza uri ngaha mu Burundi uba witegurira hehe ubuhiganwa ayahe mahiganwa uba wasotse kangahe ngaha muri Afrika honyene. Ivyo byose ni ibintu bituma twebwe tuza kuronka abatrete bake hariho n'abari hanze y'igihugu uno musi turafise abatrete benshi bari muri Italy mugu gasanga ntibariko baratumwako kuza kwirukira ariko benshi ngaha bariko bimenyereza mu Butaliyano batufise hano. Mugariho n'abandi benshi tuzi uno musi hariho Lionel Giraneza hariho nziko inkunda Onesfort abo si turabazi yuko ari abatrete bariko bayikora neza mu Butaliyano. Mbega bo baratumye ko bikanga ico ni ikibazo kica kigaruka.
Claude niyo Claude Kwizera mbona ko twakora kuri runo rutonde rw'abari barungitse cyangwa se rwabashije gushika hariya i Paris irana ko hariko araza ibintu bita nk'ama imprévu bitari byitezwe bivanye n'amagara ibi nabyo no kubitahura nibyo twaje kubona ko uyu munonotsi ko kora bivuga Celestin Ndikumana ubona ko yari bitekanije ko aza kwiruka ku metero 10,000 ariko kandi ntibyamukundiye ivanye ndetse urabona ko asanzwe n'umunyabanga mukuru kuri urwego rwa Seno Salvatore Bigirimana avuga ko n'umunonotsi yagize imvune mu myimenyerezo ndetse abona ko n'abaganga bemeje ko bitagikunze ko ashobora kugaragara ibyo bisiguye ko ni kuri rwa rutonde ubona ko n'amahigwe abagabanutse nizere ko iki kintu hari cyo kivuze nk'uko bivuga runo kiragabanura kirakura ko amahigwe canke se chance zo kuronka imidari canke se gushika kure nuko ahubwo ni cigwa cyo kwigisha bajejwe inkino zo kwinonora imitsi ngaho mu gihugu na cyane cyane mu myitegurire cyangwa se mu kwitegurira ibihe nk'ibi isi yose bihanze amaso inkino nk'izi ziba zikomakomeye na cyane cyane no gutegura aba banonotsi ku buryo avuga ati turi ku rwego kanaka ariko kandi mu gihe hoshika igihuhusi kanaka cyo kutamera neza mu bijyanye n'amagara ati turashobora gusigarana aba nabo barashobora gushikana ku mwimbu kanaka reka turindire abasigaye na cyane cyane ko ubona ko nta kidashoboka ashobora kuba umwe ariko yasabwiye guca n'ise babiri ariko kandi bivanye n'ingene bateguwe bagaseruka neza gusumba abantu ijana baserutse twitegere rero ko zino nkino zirasiga icigisho hari umwanditsi yigeze kuvuga ngo yakoresheje ururimi rw'igifaransa ngo je ne perds jamais soit j'apprends soit je gagne twitege ko igihe bariko ndiko ndari paraphrase grâce c'est mbona ndaba suko babivuze mugabo nibaza ko ari muri oya je kintu nase no kuvuga imisi yose kwa muri kuraza nubwo ntarose intsinzi ngo nize muzo kwiga gushika ryari haragera igihe tugashaka intsinzi kwa imisi yose sohoka ukatuza ngo nabibonye igihe umwaka ukurikira ukagaruka ngo igihe bariko barahabwa idarapo y'igihugu bagenda Jeve abayeho asanzwe arongoye ubushikiranganje mu byo bujeje harimo inkino yavuze ati nimugiye guseruka gusa ahubwo tubatumye n'imidari rero kino kintu ariko uravuga ngo ntukunze kumva cyane cyane ntukunze kuryohererwa wumvise uti twaserutse naho twatsinzwe twize oya sindagiko tuzokwiga gushika ryari yego nimba umwaka uheze warize kubera ko utoshira mu ngira ivyo wize hamukaronka umudari kabisa tugenda kuri bano baserukiye igihugu cy'u Burundi na cyane muri no rukino rwa natation koga harimo umwana akiri muto yarafite imyaka 14 irushura Lois Eliora kazoza gakomeye cyane ku ntamba mu rugamba kazoza gakomeye cyane ku banonotsi b'abarundi ariko ntibyakunze mu muce yarimwo yafashe umwanya wa mbere ariko mu yindi mice hari abamusumbije iminota myiza bamusumbije umwanya mwiza bakoze rino higanwa maze naho yafashe uwo mwanya wa mbere mu gace yarimwo aba yaratashe ni kiragaragara kuri Grace kavuga ko iyo adaje wari ko ravuga yavuzwe n'umuntu tutazi simisi yose twayikoresha ariko kandi nko kuri uyu mwana Lois Eliora irishura tiko turaba ingene yitwaye cyangwa se yigenjeje n'imyaka afise biraboneka neza ko urugezo ariko ruramurekura kuvuga ko hari ikintu kidasanzwe tuvuga ngo l'essentiel de participer kandi akaba yize n'ibindi bidasanzwe yarakoresheje n'ikintu gikomeye cyane ho yavuze ati jewe ati ku myaka yanje 14 c'est un exploit kuba nshitse hano ipari muri Jeux Olympiques wewe yaravyiyemereye amaze rero kuvyiyemera nibatse ko ariko navyo naho tukagaruka azovyemera no muri Jeux Olympiques kurikira canke nivyo nagira ni Shure Claude no musarabiye kuriho c'est la première fois agiye kwitaba i Jeux Olympiques ni jambere no mwaka arize ariko iyikurikira azocagaruka tubire ngo ariko arika nivyo turiko turanga twebwe no munsi ariko Grace abaye nk'umumenyereza ku myaka 14 we waruriye myaka 14 yari mu bindi yari mu ariko ku myaka 14 uyu mwigeme urabona ko ibyavuye muri zino nkino cyangwa se muri ko gusiga mu bijyanye no koga
ni umwimbu mwiza kuri ni umwimbu mwiza turabyemezanya naho uyo mwimbu mwiza tugaje n'abandi baba kuri ruhande atanu wamushikanye niwe kuri wo kuvuga ku nshuro ya mbere ku nshuro ya mbere Uburundi buserukiye ku rwego nkuru rwa Jeux Olympiques n'umwana akiri muto ku rwego nkuru ndetse no muri Afrika mu bariko barahiga bariko barasiganwa niwe wa mbere ndiko ndavuga ko muri we urabona ko atekeye ingabire itamatanye n'imyaka afise ibi byose bizagutwara gutanga icyizere ko kuri performance narahembonye shaka kubona ubundi mu Eliora cyangwa se umundi Lois Eliora mu myaka iniri imbere tukabona umudari cyangwa se imidari kiratahukana ngaha mu gihugu cyacu voilà kandi azo ari ivyo kuko no mwaka yananiwe yize umwaka ukurikira azocaza tuzaniye imidari reka tumukeza aho yagize irya mbere irya kabiri irya gatatu bimwe vy'ama equipe asohoka ya football no mwaka ngo nariko ngo nubwo natsinze ngo nize umwaka ugira kabiri nize muzo kwiga gushika ryari dushaka muri kane ariko ndakeneye kubona Grace umunsi umwe ari umumenyereza urumu abakinyi ba bata equipe yacu nzomumenyereza umugwi wawe utaguhaye umusaruro wari wifuza ngira ngo n'inkoni woze bashirako ya equipe yacu nzomukoce ndagukoce wobabwira uti jewe ibyo nababwiye ntimwabishize mu ngiro imbere yuko mvuga ikintu cyose reka ndabibike ndabivuga ikindi gihe nuko turagana no kuri Belique ziganira nabona ko yari muri natation nabone ntaho yashitse yavuyemwo ku nshuro yiwe ya mbere tutibagiye nuko muri judo Ange Ciela niragira nabone ko ku biro amasegonda 57 abarakuwemwo ariko nibaza ko ari ikintu cyo kumushimira cyane kuko uravye performance yerekanye nibaza ko ari urukino rwari ruryoshe cyane kandi yitwayemo neza icyo yabuze ni iki ya experience mbega mu wamuziye ko nakinye judo reka tubike ivyo bintu uzoma ka extrait kabigaga oya ico gihe malheureusement nta masanamu yari bwatangura gufata duhe CV yawe basi CV kindi gihe ariko mumenye ko nakinye judo naragiye nari umunsi umwe narigeze twarigeze kuja kugira competition yari kuri école française ariko nanje natsinzwe hakiri kare nibaza ko ijya masegonda 57 nayo nakwije kabisa umva nari ncipanga sinamenye gere sinamenye gere yashyize hasi hanyuma nari nkitangura gukina urwo rukino ndaja kureklama bambwira ati mwene data we kabaye kera byaheze warize ntacyo uzobandanya ijya kabiri umwereka mu masegonda make oya yabaye iyo ncuro nibaza ko sinabandanije cyane naciye mbandanye nyine buke mugiye mbandanye menga nari guserukira igihugu nuko tugeze isaha 6:53 muri studio y'Isamirizo Voix d'Espoir du Jeremie turabandanye n'amakuru y'inkino twabateguriye no turava muri Jeux Olympiques na cyane kuri bano barundi baserutse hariya mu gihugu cy'u Bufaransa umwe ni waza kubandanya na cyane muri zino metero 5000 no munsi zo bari gihe kisazi ngahe saa 3:20 z'ijoro uko turayivuga ni Francine niyo mukunzi azoba amaze guhuja hamwe n'abandi kugira ngo ashe gusiganwa ndetse ko rushaka kubona urundi rugezo guhiza cyane muri ino joro ku rundi ruhande nuko reka tubashimire mwe muri komara dukurikirana cyane mu gashiramwe na commentaire zanyu ku rubuga rwa Facebook Gaëtan Dior tumushimire Lily Queen arakaza tumushimire T-Love Chaka tumushimire cyane ubona ko nabone yaterereye Unai Promoter ati Gitega Flambeau du Centre byifashe gute turahagaruka kabisa urabona ko Flambeau du Centre ntibyifashe ntirikira byifatamwe neza mu nkino za kivandimwe Elia Maseka bonjour beaucoup umukomeze kandi Yesu abahezegire turi kumwe Haleluya haleluya arakaza tumushimire muremye Kenny tumushimire cyane Augustin mu Nyakabiga none turi kumwe bikora Imana Augustin tumushimire tusibage na Blessing Elihood nuko twozana cyane mu nkino za kivandimwe hasi niyo mukiza hari yango gikundiro hari mu ntara Gitega ntita hasi mu nkino za kivandimwe meze gutse ku munsi w'ejo yirahiye umugwi wa Vitalo ariko
ariko igikombe uriko urakibona muri bano bambara impunzu z'umuhondo n'izisa n'akatsi gatoto benshi bamaze kugitangayo igikombe cya hegaruno icyicaro cya mbere kitaratangura benshi bamaze kugitanga bamaze kuyigiha ngo bamaze kubona urugero rwabo mu nkino za kivandimwe bari kumwe na Omar nta kagero tahandi coje atari muri Musongati ni hehe antuka ivyo bintu bivuga abafana ba Musongati bikavuga n'abantu b'Igitega bashaka ko bashigikiye Musongati kuko tugiye kwirefera kuri Primus League 2023-2024 mu ma equipe twahaye igikombe cyane tutaratangura ihiganwa nta Vitaro yari muteke kubeshanya twakiraba muri Buma muri ko yo kwiyongeza Flambeau du Centre Aigle Noir yarazamwe kuko turabikira rwa mbere tukaza turabari niyo bavuye twaravuga ngo niyo ma equipe uno musi rero kucuza ukavuga ngo Musongati ngo izotwari ngo niyo nyeri bikombe bo nibavuze igikombe kimwe bavuze ibikombe byose nibaza ko bariko baribesha cyane urazi igituma bariko barabivuga niri kwiritegura urazi igituma bariko barabivuga mu nkino zishika nka zitandatu tuvuge nk'izi zino zitanu baheruka gukina za kivandimwe baratangwe barakinana n'imvukira za Gitega iyo bita les jeunes footballeurs de Gitega babatsinda urukino rwo gusubiza no gutangura baraja kuri Ngozi City bayitsinda kimwe ku busa baraja kuri Aigle Noir bayitekera 2 ku busa ndavuga Musongati tsinda barakina n'urukino rukomeye cyane imbere y'umukuru w'igihugu n'abafana isinzi batsinda Flambeau du Centre 2-1 ejo ku munsi w'ejo batsinda Vitaro kimwe ku busa ibyo nivyo gukonvenka ko igikombe kiriko kiratangwa n'abafana gishobora kubaca nibaza ko ivyo bitonkonvenka tuje ku karorero ka Barcelona na Real Madrid season imyaka guhera muri 2017 haciye 4 ariyo yonyene igumigaruka iyitsinda muga muri La Liga ugasanga ntaciri kirakora mbeko ari kiza gutsinda kwa season itaza gutsinda muri La Liga niyo mpamvu twoza nga tukavuga ati abakinyi ba Vitaro bakinyi nibo bazoza gukinanuze igano gizicaro cambe no musi mu bakinyi bakinyi umwaka uheze twabonyagarutse mwe cyangwa babiri Musore Prince mwana mubonyemo ariko yarimo Kesi Jordan nabandi ku rutonde gweje ikintu kihari oya abakinyi urukino ikintu kihari Grace niyo mukiza nivyo turakunda kumviriza abamenyereza igihe urukino rurangiye baratanga ico bita interview bakavuga bati zino nkino za kivandimwe hajya rero naho mutubonye dutsinzwe zari nkino zo gupima n'abakinyi turaba abakinyi tugiye kwikora ko muri champion ngiye gutangura ati hano ndabona aho ngiye guhindura kubwaho rero ubona ko nkino urukino rwa kivandimwe nta ampleur baba rufise niniya ibirimo mugabo kacugaruka ukavuga ati mbega ni yakinishije abakinya bayo bajya yakinishije nibazo bandanya kinisha muri sezigiye kuza ariko baba baguzwe n'amafaranga nabo amumenyereza ashobora kuzana bajya abantu zeye ekipe ya kabiri bajya ku gatebe akaba ari bazana ati reka bamenyerere muri izi nkino za kivandimwe nawe ukacuzana babandi wahora utanguza toujours no gushamwo digidigi ugashiramwo oya Musongati bakorerayo bose kabiri bashyirayo bose babandi les 11 de départ Claude sino kwikiza igicapo cyo ku mugabane wa Buraya muri jya n'izi nkino za gicuti ngo bari cyo nterura bi nonga mu Burundi ni nkino zo ku mugabane wa Buraya turabona za pre-season sha gusanga Hansifik wewe na filosofi yiwe yakuzaniye abakinyi bakibato mu nka wose yawuhinduye ariko kabona aba ba Power Victor bariko baraza bagugusina ibitsinda bitatu mu nkino zibiri bitandukanye nama y'igugu cacu rero bari abagabo ku migwi komeye ku migabane ya Buraya hari ikintu twise check sound iyi ni nka tero two kwa pikari beko bara checkinga sound kugira bara sound check kugira barengere bashaka kuririmba neza ntibaje ama contre eta ntibarije hors gamme mu muziki kugira basohoye ikintu gisoundinga neza bitandukanye nayi wacu aho ushobora gusanga umugwi bashaka guterura bandi nyene bazokinisha mu nkino ziri officiel mu iganwa rikuru no musi rero ku bice 80 kwijana twisunze ibyo abakunzi ba Musongati bariko barashiri baravuga ndashobora kumva ko bashobora kuba bafise impamvu
nyayo ituma babyemeza twisunze imigwi uyu mugwi wa Musongati uri kuratsinda harimwo na derby twabonye hariya mu ntara Gitega. Yes. Ni Musongati twabonye yifata neza imbere za Aigle Noir. Isigura ko numugwi hamwe twobona yishusho ariko ariyo bagiye kuba bitiza kandi no migano rikuru abafasa bavuga ko ni mu gufungura akayabagu kagenda kariyongera. Yes. Turashaka kubona ko iki gicapo izi nsinzi bariko bararonka muri zinkino za gicuti gishobora kububaka ubwonko bw'abakinyi muri rusangi bakaza bavuga tuti twarafunguye neza twarabonye aho duhoba twarakuyemwo leso naho twatsinze. Gishobora gufasha Musongati si gutsinda gusa baze muri uwo mote bwo gutsinda imigwi ikomakomeye nga mu Burundi harimo n'iyi Vitalo tenant du titre aro kandi ni cigwa baronse muri zino tsinzi bagiye baronka ku migwi itandukanye. Iki cigwa bakagaca bagenda bacambaye nka kaskete yindi ishobora kubafasha mu higanwa rikuru. Turashaka kubona Musongati iri ku rundi rwego ndetse Musongati yerekana ko ari Musongati. Nuko two simbira kuri Vitalo nayo nivyo numukino numuguri kuri tegura nayo gusohoka gugenda ku represent Burundi na Champions muri Cup Champions League. Vitalo reka tuvuge kuri zino nkino zibiri bari gukina urukino twahagarara kuri no batsinze rukinzo bitoroshe nawe kimwe ku busano kuri CTN baraduge hariya mu ntara Gitega nabo batsindwa na Musongati kimwe ku busa. Runo rugero grâce no mukizuri kuri rubona ko rugero rugiye guhura na Young Africans umugwi tuvyemeranye umuguri kurerekana urugero rukomeye cyane mu nkino za kivane nabo bariko barakina baragiye hariya muri Africa y'Epfo baratsinda Kaizer Chiefs barakina nuno mugwi wa Augsburg hariya muri mu gihugu ca Allemagne naho ne batsinzwe 2-1 barakina n'inkino zitandukanye na cyane hariya muri Africa y'Epfo. Ino Vitalo ugwego bariko barerekana urana ko urugwego rugiye gufeza face y'inguvu za Young Africans. Ikintu ca mbere reka turabe mbega Vitalo iriko yitegura n'umugwi wayo. Yes. Kuza jenga nkategura nkino za kivandimwe n'imigwi yo ngaho iwacu ya yindi natsinda muri mu higanwa ry'igice ca mbere igicicaro ca mbere nkacanza kwigereranya n'umugwi wagiye kurondera ayo kugira ngo urabe umugwi wo urushinga uva imigwi yo ngaho mu gihugu cabo nibaza ko ngaho nyene baba bamaze kunsiga. Uno musi Yanga igiye muri Afrique du Sud. Twemeranye umupira wo muri Afrique du Sud hari cyurusize umupira wo muri Tanzania. Uno musi ugiye kurondera ubumenyi muri Tanzania. Vitalo igumye ngaha ikikina na Rukinzo. Babandi bamenyeranye bari basanzwe barakinye kera zijya. Yes, uretse ko bariko babafasha gutegura abakinyi bashasha nta kindi kintu bariko barabafasha bariko babafasha gutegura kuja gukina naya no musi ukacuraba urukino rwa mbere bararutsinze mugabo barutsinze bibagoye baraduza Igitega baratsinzwe ndavuga amahirwe vraiment kuri jewe amahirwe kuva imbere ya Yanga nibatswara amahirwe make cyane ariko bitavuze yuko bashobora mu mupira w'amaguru byose birahinduka kuko n'umumenyereza ubwi warivugira ati je ndavye abakinyi ndafise 60% bariko baragera ku rugero rwiza mugabo ntibaramenyerana eske mu kiringo gisigaye vya bice bindi biza vyiyongeyeko bariko bakora iki kugira ngo vyiyongereko twizere intsinzi imbere ya Yanga. Nagiye kubona muri no weekend Yanga nayo reka tuyigaruke kuko turiko turayivuga ko Young Africans yatsinze no mugwi wo mu gihugu ca Zambia witwa Red Arrows 2-1. Arumva ko Young Africans itariko iraguma cyane muri Tanzania iragenda igakina no mugwi wo mu Budagi igakina no mugwi wo muri Africa y'Epfo kagenda muri Zambia donc ira respecta ya variété. Acengwa ngagaruka umuntu twaganiriye ndamwereka ati Vitalo igiye guhura na Young Africans bivuga ko iki ambwira ati muhungu kubona ino Young Africans iri kirakina mu nkino zo hanze ntugiranye Vitalo na Young Africans na cyane mu buryo eko ico hajya ngo inkezi ngo ikere ubwo bureha siko bavuga
Vitaro ni hano mu Burundi urabona uburyo buhari mu mugwi niyo kwigiranya na Young Africans igenda kwitegurira hariya hirya za Afrika y'Epfo n'ahandi. Ati rero Vitaro ko niri kiritegura muri zino nkina ahubwo ngo nivyo gushima kona ifata yo initiative kagenda hariya mu ntara ya Gitega ikava hani Bujumbura kagira initiative yo gukina na Rukinzo izosohoka muri Confederation na izokina niyo muri Somalia nivyo gushima ariko Claude nawe sinzi ko uriko wemereye n'uwo muntu avuga ati inkezi ikira iyo ubwo bure ndemeranya nawe cyane no musi ni ubufise ayo kugura umusoma amuvuge uze kuvuga ngo ngushaka pure irigiriye bigusaba ingufu nyinshi no gukoresha ubwonko muri gukoresha ubwonko agiye usanga wibye rero sindiko nasira ingufu cyane cyangwa se akisa kuri aba bamanara n'umugwi wa Young Africans urabona ko n'umuguri ngo aba miliyoneri bakomeye cyane bo bacu bavuga ngo daima mbele nyuma muiko hari n'ibindi byivugo tutarabona bishobora kuvuka muri timu ya wananchi ko ndabona video kwiragura hirya no hino umuntu aravuga ko bakeneye kuzuza stade ibihumbi 57 y'abantu hirya no hino mu gihugu cyose ibyo byose birumvikana cyane ko ni inkino bazokenera ku kibuga cyabo ariko umupira w'amaguru akino gihe sindi contre nuko amafaranga avuga yes ariko turazi imigwi itunze Karonda gatanga kuri Todd Boehly na Chelsea bari bagerageje mu imyaka 2 misezo zibiri kugura abakinyi bakomeye ndetse n'amafaranga menshi ariko kare twarabonye umwimbi nyene wajungana amafaranga arafica buze mu iterambere ry'ibintu bitandukanye ngo ngazora ngo money talks ni sawa cyane aho kandi ikisi cyo kintu cyadushinga kubona ko Vitalo ije kubitwa cyane gusezererwa byoroshe nibyo sindiko umuvugizi wa Vitalo Arsene Bucuti yaravuze byinshi indoto bavuga ko indoto z'umugwa Vitalo muri rusangi hari gushika muri finale cyangwa se mu gice cyakane gice cyanyuma nibyo nkumenye nk'umuvugizi ni message yumvikana ko atakindi kinari kuvaho kandi ndabona ko bishoboka arno uno munsi tuko turaba mu igano ry'Ubudagi bashaka kuvuga ngo ndiko ndaregeranya ibintu bitagereranywa niba twarabonye mu gwitwa Leverkusen umugwi wa Kaiserslautern uyu mugwi nawo twari tuzi cyane ariko wageze muri finale ikombe cy'Ubudagi kandi ni na wa mugwi nizi za Bayern Munchen nimba zarasize mu gikombe cy'Ubudagi uyu mugwi bisemo uruhara uno munsi kubona umugwi ukawufatira muri taye nto ugasanga batsinze urukino rwa mbere bibahaye indi self confidence nibyo niko ndavuga mu Musongati ugasanga uko kuntu ko arabyifata mu majonjo uko arabyifata mu nkino zo mu group biko bigire bakomeza kwikizere ko bishoboka no munsi dushaka kubona umugwi wa Vitalo zugasezerera uyu mugwi wa Young Africans naho turiko turabona precision ya Young Africans ivuga amajambo menshi naho turabona uburyo vuga amajambo menshi naho turabona ko n'abakunzi umugwi wa Young Africans bagiye kuwishikira ari benshi nabyo nyine kavuga amajambo menshi nabutsa ko ni na Vitalo inkino zose bazozikinira muri Tanzania kandi urabona ko hasigaye igihe gito hagisi igerekerezo rya 18 numva ko turi igerekerezo rya 5 joni igerekerezo rya 17 igerekezo rya 17 yes urabona ko umunsi wa gatandatu niba twasigaye iminsi haca basigaye indwi zibiri indwi imwe n'igice reka rero tubifurize Vitalo mahigwe nako nabo ntibicaye bariko barakina inkino za kivandimwe hano mu Burundi hirya no hino ese nini na Vitalo ifise ndukino ku munsi weja kuri CTN isaha 4 bazokina na Bumamuru ubona ko ari urukino tuzoba turibere hariya urukino ushobora kuba rubereye igisha no banagiye kubona ngo next match ariko urabona ko n'inyuma y'ikibuga bazorihisha ibihumbi 2 zako urukino ruzoruyobeye igisho gasumenga kuraba ishoye Vitalo na Bumamuru grasumenga ntavyemeye cyane Vitalo na Bumamuru nibaza ko ari ikintu ciza cyane kuva kuri Rukinzo ukaja kuri Musongati ukaza kuri Bumamuru nibaza ko ari ikintu ciza ariko barakora bizotuma babona aho bariko barakosora kuko baravye ya migwi ikomeye iri kurikomeza muri no miss kuko nimba ari Bumamuru
yarasize mwandi maraso mashasha akantu wari wavuze ngo bitana kubika cyane abandi batsinze muri cyo cya mbere we kubwe washaka bazane nka tipe Mazembe imbukine match amical bazane nka Simba basi ariko ubona ibintu byoroshe Simba kuyizana ngaha mu Burundi canke bo bakagenda amamiliyoni n'amamiliyoni bo bakagenda nakanze niho byari koroha bakamenyera na terrain yari baragiye gukina amapinduzi cup hari imigwi bahuye kandi kuja guhura urabitswa ari uburyo birungu ubucuti ariko bisaba uburyo Grace uburyo butari buke uburyo butari buke Grace aciye anyibutsa hari umukobwa yaje kuraba umuhungu ngo yari karakina mu kibuga kubera ngo inkumbu cyane gaca mubwira ati sheri bwira arbitra guhikarata itukuru sohote itukuru rukiniro karangirira ngaho iby'imidayi sindabinezwe akubwira ndakubone uho ngo haize ibihe byinshi ngo tuticarana Grace rero avuga ngo Vitaro yari kuzanika terura Simba ikayizana hano mu Burundi nibaza ko biri mu nteguro zobibwirwa na Arsene Bucuti ajya bisa n'amajambo menshi tumunamute cyane habari nuko tugende muri volleyball abatari imyaka 20 bari hariya mu gihugu ca Tunisia ariko bera Jeux Africains ndabona ko bari ku rutonde rw'abakina ndabona ko Egiputa no munsi baza kwakira hajya no munsi genekerezo ya 5 gice 9 Burundi Egiputa Burundi urana ko baza kugurira higanwa pe tubefuriza amahigura na kuvore nayo iri mu kazi kose guhura na les pharaons intamba contre les pharaons Firaoni ambere baba Juventus baserukiye Uburundi muri kane ni igikombe ca kane bagiye kurondera nibaza ko bategura cyane urumva ko baranose umwanya wo kwitegura baragiye kuduserukira twabifuriza amahirwe cyane nitwahora tubibona umugusira gihugu wa volleyball batana imyaka 20 twara tubona aba senior gusa ni mu madiscipline atandukanye ni kangahe wari ubona umugwi sira gihugu w'abakobwa w'abigeme muri football hano mu Burundi waseruka batari imyaka 17 19 nizere ko turi mu iterambere ry'umupira ry'inkino muri rusange hano mu Burundi nivyo nagira ndakubwire uno munsi volleyball iri kwiratera imbere ku rwego rushimishije cyane genda urabe ariyo volley beach bariko baritegura kwakira igikombe c'isi yose kizobera ino ivyo rero bizana iterambere no mu zindi discipline zikurikira kubona volley turonse U20 twizera neza yuko mu nyuma hazoza U17 ivyo byose biva muri za ntunganyo zabo bwa buryo bariko barinjiza nanagishimye kuko birafasha abana bakiri bato bama bavuga ati none twebwe tuzoshika kwihiganwa rikomeye cyane ryari tuzorindira tugire ya myaka 30 tuzorindira tugire ya myaka 25 rero ku rugero rwabo ariko barakina bariyumva nabo ko bashobora guserukira igihugu bafite imyaka 10 15 20 reka rero dukeze zino ndongo za n'ikintu cyo keza rero n'ikintu cyo keza nko bari kuvuga Stanford Jean Continue Forgeron igihe kuracura kuva ku rugezo rwawe uza gushika hahandi chance muri ya myaka yo hejuru uri wundi muntu ni muri musi turabona aba Lamine Yamal nuko hari handi hano banyuze kurabona ko ni Espagne iri kirashininga mu kirakayangana mu mpande zitandukanye birumvikana cyane ko biratanga icyizere gitandukanye mu nkino nuko barutwa nayo Melance tumushimira cyane kuri Facebook mbega umukoga na Grace ngaramukije nuko Consolateur mu yimundu ndabaramukije bantu banje Kabezi turabumva gatanu kuri gagenzi ka Conestor ndabaramukikena ngaho mu Mozambique Maputo watu wa Maputo hey turi kumwe mufana wa Bumamuru na Real Madrid nubawe batama turi kumwe namwe ngaho Nairobi Emerus Kanit Lionel Nion Savye indi afande Lionel Ibururi turi kumwe gatanu kuri gatanu mu makuru ya Barca na Rukinzo yaratsinzwe muri weekend yaratsinzwe na Vitalo kimwe kubusa ibindi nuko birukinze kwiteguranye n'inkino nyafrika muri CAF Confederation Cup niyo nizeye Mary utumwa bana ko ari bwinshi tubashimiye cyane banamugira partage mu kanya urabona ko tubandanya tukijyanye n'ibijyanye n'inkino zitandukanye
nibaza ko twoca muri Canal Plus hanyuma dusimbire ku makuru ariko ravugwa na cyane cyane kuri uno Kabadi ya Wahaha twamumonye nk'umusatirizi wa Guinée twamumonye nk'umusatirizi yaciye mu gitandukanye Arsenal West Ham Olympique de Marseille hirya no hino yareka aramenyereza umugwi wa Série Nationale umugwi wa Guinée Conakry ariko nako bamubwiye bati abo tuvyaranye nabo reka uronderera handi natwe turondera uwundi duce muri Canal Plus kumve ibiriko biravugwa hanyuma tugaruke tubabwira amakuru ariko ravugwa kuri Kabadi ya Wahaha. Canal Plus yabomoreye muri iki gihe c'akaruhuko kubana amasheni arenga 10 y'amadese anime ku ruhande rw'inkino amahiganwa ya Jeux Olympiques muyakurikirana kuva ku itariki 26 z'ukwezi kw'indwi kuri TV5 Monde isheni ya 36 ku bakunzi ba basketball kurikira ikibiriraho inkino z'urunani Dinamo Lesipo n'iyindi migwi ikomeye yo muri VBL kuri Buja TV isheni ya 398 atahandi muyisanga atari kuri Canal Plus nayo mu kwezi k'umunani amahiganwa yo ku mugabane wa Buraya nka Premier League La Liga ndetse n'ayandi mukunda aragaruka vuba. Nifuza bonus kubw'indwi y'akaganuke ni muguri amayinite ayandi atarahera muheze muronke iminsi ndwi mufisa amasheni menshi y'akaganuke nimutangwe ibyiza byo mumbonesha kure ni kuri Canal Plus honyene. nuko tugize isaha 7:16 tubandanye n'amakuru yacu ariko ravugwa na cyane hano ku mugabane wa Afrika imbere uko tugendariya mu makungu duce kwa Kabadi ya Wahaha arako yavuze igenekerezo rya 16 kwitwa 12 1975 avukiraho bita Toulon ari mu manuko bw'igihugu cy'u Faransa yarabaye umukinyi atandukanye mu migwi itandukanye hariya mu Faransa aragenda mu Bwongereza muri Arsenal aragenda muri West Ham aragaruka muri OGC n'isare mu Faransa tutibage nuko yagiye hariya mu gihugu ca Qatar n'ahandi ariko ahabwa amabanga yo kumenyereza igihugu ca Guinée Conakry mu guserekera igihugu Série Nationale asanzwe ari mu consultant ubumenyesha makuru kuri Canal Plus. Ni Kabadi ya Wahaha mwijoro ryakeye yashimiwe n'indongozi y'umudishira mu mupira w'amaguru hariya mu gihugu ca Guinée bamubwiye bati ibyo twagusabye ntavyo yaduhaye reka rero uronderera handi natwe turonderera abandi. Claude yabaye sacked kintu cavugisha abantu benshi ni yereswe imiryango numwe twabonye na cyane muri kane heruka kubera muri Côte d'Ivoire ni kane yagaragayemo abamenyereza bafise ADN y'ikinyafrika ni ikintu kigaragaza ko ni migwi nsoka y'igihugu muri Afrika harimwo muri jambo ikanguro hagati mu tuzitizo aho usanga ko bakoresha abamenyereza bava mu byo bihugu nyene ni Kabadi ya Wahaha bilan yiwe yerekana ko mu Série Nationale yawuhaye insinzi cyangwa se victoire shika 14 mu myaka ibiri yarabamenyereza ego atsindwa afise urabona ko defete iri hejuru ya victoire afise defete shika 15 mu gihinkino zitanu zose yazinga habaye kunganya bivuga ko ni kuri jewe nabona ko ibiharuro bitari bibi kuri umumenyereza kuraba mu kiringo cy'imyaka ibiri kandi prix de charge aribyo bari bamutumye aribyo bamusabye ko nyamukuru ni Série Nationale nibyo n'umugwi atari muri ya migwi muri Afrika hoba tuko turaba mu bihugu byo muri Afrika de l'Ouest hariya mu Afrika burengero ibihugu gifise izina ndetse kigira amazina akomakomeye ko bivuga nimba twarabonye umukinya cyangwa mu maclub atandukanye muri parcours yiwe nk'umukinyi bisigura ko ni cya gihugu kimaze guhonja kugushika kure mu bikombe bitandukanye ni nko kuza kumenyereza umugwi wa Leopard igihugu giramye wa Songo ya Kongo no musoka gwa Cameroon Arno gahungu akino baba kwiteze ko kindi gitandukanye nico bo kwitega nk'umumenyereza wa Lesotho bakubwira ati wewe tugukeneye ko gushika muri kane ku ncuro ya mbere gusa ibindi bizoba bikwiye
sico baba biteze sico baba biteze kuri Rigobert Song naho ba wabashikanye mu gikombe cy'isi nabo babashikanye muri Coupe d'Afrique des Nations baba kwiteze ikindi kintu kirenge kuko bo bindoto zabo ntibakene gushika gusa muri CAN iyo si nkuru bo bakeneye kubaha igikombe bakeneye kubashikana muri finale no musi rero kubona uyu mumenyereza yeretswe imiryango nibyo yari amahirwe menshi kumuha umugwi nk'uyu ndetse muri we yarigeze kuba umukinya bice bigacika ariko kandi ati hari hageze kandi ko bamwereka imiryango ko ndibaza nindagiye kwambara ikositimu yari yambaye barayihande kugira ngo indoto za Série Nationale zishikaho bari bifuza ko bashika. Ni ikintu gikomeye cyane. Nari mu gatondo ariko ndaraba ibimenyesha makuru byahariye mu gihugu ca Guinea bibajije ikibazo ati ninde giye kuba ari umusubirizi wa Kabadi Yawaha. Banerekanye ibiharuro bitandukanye yatanze mu myaka ibiri yari umenyereza wa Série Nationale mu nkino 34 nkuko babivuze intsinzi 14 atsindwa 15 anganya 5 ahantu hakure hashoboka yashikanye Guinea ni muri kimwe cya kane gishyitse nyuma muri kane heruka. Claude ari kinavuze ngo hari hageze ko yerekwe imiryango nibaza ko abantu tutahemeranya Revre umumenyereza wese agenda afise ikintu bamutumye. Hari umumenyereza batumye ati wege dutwubakira umugwi. Twubakira umugwi ukoresheje ku bana batoya. Kaba bamutumye ati genda tugutumye kuza muri 10 ba mbere kuri classement FIFA. Ivyo bintu mu myaka ibiri. Eske Guinea yari hehe? Yari mu kibanza ca kangahe? Kugira bamutume kuba mu bibanza 10 vya mbere. Ivyo byose ni ibintu bategezwe kuraba mu myaka ibiri. Vyo bavyarakunze vyo bimaze uboza n'ubundi ho yo bishika ko muri mu myaka ibiri. Ni kintu usanga kigoye kuduga kuri classement FIFA. Tugiye kuraba ibiharura afise ni vyiza cyane. Inkino 10 ukazitsinda ukanganya inkino 5 ugatsinda 15 si biharuro bibi. Yashikanye umugwi muri kimwe giseri ca kane muri CAN ni Guinea twabonye iri kwira vyitwaramwo neza. Papa yindi migwi yari ngaho oy ni Guinea twabonye ishusho yayitandukanye kujya no avuga ati ni ya Guinea si ya Guinea twatumenyereye ariko gushika kuri no saha Guinea ibarizwa ku mwanya wa 77 kuri classement FIFA muri inyuma y'iyo myaka ibiri ava iyo myaka ibiri yari mu kibanza ca kangahe nimba ari ku kibanza cijana na 200 kutumutuma kuza mu bibanza 10 vya mbere nibaza ko ari ikintu kigoye bamuha umwanya baramuha umwanya ahubwo kuvuga ati we turaguhaye umwanya mu gitari musi y'ibiri nk'itanu turashaka mu myaka 5 bubake equipe kugira kandi utera imbere kuri classement FIFA nuko ubikura tsinda nawe yari ko aratsinda navuze ngo birashoboka ko hari hageze ko yirukana aho kandi n'ibiharuro nabivuze ko uri koraba hari n'abamenyereza baginye Coupe du Monde muri Qatar imigwi ishika muri 5 yose resuke Afrika twarabonye ingene byagenze mu gikombe cya Afrika giheruka yose yeretswe imiryango ubutarari bisigura ko ni Kabadi Yawaha kubera ageze aho yashikanye umugwi ni yari nkinzi komeye cyane imufukafuka imukavaringa kuguba mu gusukira gihugu naho tutazi mu close nibyo bari bamutumye bavyanditse baravuga ati bamutumye gushikana equipe muri 10 mu bibanza 10 vya mbere vya Afrika classement FIFA cyo bamutumye no munsi mu gihe bidakunze ariko byamwankiye ni nkuko umumenyereza cyo kumutuma ati twe tugutumye kubaka equipe muri cyo ibintu by'insinzi nibagaruka kwimubaza mugakomeye ari kwaraza tukabona ingene yitwaye muri CAN iyo ari kumwongera umwanya ivyo bibanza yo bishitse uti kubwa barashobora kumwibuka ejo hazoza cyane gose okay yabonye Halid Mugisha nako nyina mbavuka afata kamera nyina bikurikanira hafi avuga ati ko kayisenga nzokazana umunsi Guinea izokina na Maroc nuko turabandanya n'ibiriko biravugwa mu bijanye n'inkino zitandukanye twekeza ku mugabane wa Burayi kandi ndabona ko ari ubutumwa abakunzi bacu ko batwandikira tubashimiye cyane muri benshi iratera intege Bikurimana Augustin mu mpamakuru ya Nico Williams muri Barcelona aho bigeze
turahashika ahubwo mwemutse kuno munsi Gavi yavutse igenekerezo nka rino mu 2004 reka duce ku buzima bwiwe buto maze umwana akiri muto yagize imvune abana bari bahora bavuga bati uno tugiye kumura ari Lionel Messi wa kabiri muri FC Barcelona ariko urabona ko imvune yagize mu mwaka uheze yaragabanije gato kuri performance ziwe reka duce ku buzima bwiwe gato cyane cyane ko reka arahimbaza isabukuru y'uno munsi igiwe uno munsi hanyuma tubandanye n'amakuru ariko aravuga ni mu gace twita nyibutsa aho tubibutsa waranze haranze cyangwa cyaranze rino genekerezo mu nkino muri rusange mu kanya n'ubuzima bwa Gavi. Nyibutsa mu nkino itariki twibutsa byinshi ibidasanzwe abadasanzwe ndetse n'adasanzwe. Nyibutsa mu nkino itariki twibutsa byinshi ibidasanzwe abadasanzwe ndetse n'adasanzwe. Nyibutsa ati mu nkino rino genekerezo twibutsa byinshi ahadasanzwe udasanzwe canke ikidasanzwe cabaye uno munsi batuhari canke uno munsi baturiko turaganira namwe mu biganiro c'inkino Hope Sports nuko umwite Pablo Martin Paez Gavira umwana yavukiye aho bita Los Pachos hariya mu burengero bw'igihugu ca Espagne igenekerezo rya gatanu kwezi kwa myandagara umwaka wa 2004 gushika kuri no sorana ko akwije imyaka 19 yatangiye gukina nk'uwabigize umwuga mu mwaka wa 2021 akina nk'umukinnyi akina hagati urabona ko anarondera n'ibitsindo akinisha ukuguru kw'iburyo iyo bikunze aganakinisha no kubamfa akarondera ivyo bitsindo yaraciye mu itandukanye y'abakiri bato yaratanguye muri Betis Seville araja muri FC Barcelona ariko yatanguye muri FC Barcelona y'abakuze 2021 gushika kuri no saha amaze kubakinira inkino 111 akaba amaze gutsinda ibitsindo indwi gusa. Gavi n'umwana nivyo bamwita kubu bamwita na kazoza ariko nako atabikombe vyinshi araho umugwi wa FC Barcelona. Gavi urana ko muri selection nationale canke muri Furi ya Loa muri equipe nationale ya Espagne urana ko bamaze gutwara Ligue des Nations 2023 yarimwo barashika no muri finale ya 2021 ntiyagitwara ari kumwe na FC Barcelona nako baratwaye Super Coupe d'Espagne 2023 na Championnat d'Espagne nako La Liga barayitwaye 2023 twavuga ko Gavi afise kazoza abana bari ko bamugereranya na Lionel Messi wa kahise ariko kubw'imvune zagiye ziramugaruka ko abana bari bavuga bati Gavi ni kebuke maze agaruke mu myimenyerezo hakiri kare ntabe babandi bagaruka bafise ibiro double ayo n'amateka maki muri menshi agize ubuzima bwa Gavi Pablo Gavira nawe warabonye ko ashobora kuba nka Lionel Messi Claude ntabyo nabonye nabonye no Lionel Messi tiko turaba parcours yiwe ifite icyo yisangije ndetse ubona ko mu mpande zose nakaza agenda akora kandi ukabona ko ni wa mukinyi isi yigeze kugira cyangwa se ikiragira ariko kandi nibibaza ko bigoye cyane kubona mu myaka 5 cyangwa 3 byoroshe cyane simbuto ndashaka kubona umuntu nka Lionel Messi cyangwa umuntu nka Cristiano Ronaldo ariko kandi ndabona ko bizosaba akanya gato turabiye mu idirisha ry'uno munsi nuko twava kuri Pablo Gavira tugende kuyandi makuru ariko ravuga na cyane twinjira muri FC Barcelona Real de Madrid El Clasico yari kiraba ibera hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. FC Barcelona byakunze shiramo bibiri hakiri kare kimwe kirajamo ku ruhande rwa Real de Madrid birangira ari bibiri kuri kimwe ariko nagiye kubona performance kaze yuno yitwa Pau Victor musatiriza abana bari bariko bavuga ngo agiye gushira ku gatebe kabasubira abandi Robert
Lewandowski n'abandi. Grace niyo mukiza El Clasico irabaye ariko abana bari bariko bavuga ati ico ni gikanganyo ni kuri El Clasico cyane gose. Reka duhere muri 2017. Yes. Muri precision bakinye ni FC Barcelone Miami guhera 2017. Yes. Ari itsinda Real Madrid. Mu myaka ine iraheze ari FC Barcelone itsinda no tukaja muri La Liga bikanga. Uno munsi yo kuba yagarutse FC Barcelone igatsinda Real Madrid. Nibaza ko ni ibintu bisanzwe cyane twari tumenyereye twamaze kumenyera mu mitwe yacu. Mbega cyatugaruka tukavuga ati mbega muri La Liga byayimeze gute. Duce tugaruka nibaza yuko babakinyi bizina Real Madrid ihora ikoresha tuje mu satirizi kwanza ihora ikoresha muri La Liga ntabari bahari. muri Barca bari bahari muri nuze Real Madrid bariyo muri Barca bari bahari. Reka ndakubwira urutonde rwari ruhari. Sawa. Baguzwe n'amafaranga menshi. Kugurwa amafaranga menshi ni kimwe. Ego abo bahora bahari ntibatanguye. Reka ndagushiriraho ushaka. Sivyo? Reka dufate abakinyi bakinye El Clasico muri La Liga. Cadushiraho na bamwe buno munsi. Hari abatari bari. Reka ntangurire runo rutonde. Mwigori hari Thibaut Courtois niwe yatanguye. Inyuma Eder Militao ari kumwe na Antonio Rudiger. Kuri zitatu hari Fran Garcia. Kuri zibiri hari Lucas Vazquez. Hagati hari Luka Modric, Mario Martin, Dani Ceballos. Imbere hari Arda Güler, Endrick, harimo na Brahim Diaz. Equipo complete. Ico gicapo runahejeje gutanga. Naho ataradusomera igicapo ca Hansi Flick muri FC Barcelona kirekana ko ku bice 55 kwijana amaraso ya Real Madrid yararimo. Ariko Claude niko bidakunda ngo dushikire Cancelotti twari guca tumubwira ati muri La Liga umunsi uzahura na Barcelona uzoza ni liste nyene. Reka badusome muri Barca. Muri mwigori ya FC Barcelone hari Marc-André ter Stegen, inyuma Inigo Martinez, Alex Barde kuri zitatu, Andrea Christensen inyuma tutibagena Alex Valle kuranda gwa zibiri mushasha. Umbise Valle? Kuranda gwa hagati hari Marc Bernard, hari Marc Casado, hagati hari Pablo Torre, Unai Hernandez, Pau Victor, imbere hari Robert Lewandowski. Umva ko ari amazina k'ibyo Donel Pa. Ku bice reka dufate ibice 20 kwijana. Turabona iyo ADN y'abakinyi ba Barca batangura mu kibuga dore mu igore bari barimo. Tugere comparison ni kimwe mu gaca tugaruka. Ya mazina akunda kuduha ibitsindo no musi muri Real Madrid. Niho yarari kuzana baraye bashishano mu gisaka ca Charlotte tugiye kubabona mu kino rwa Chelsea aho turahagarukako Charlotte City. Turamute cyane mugenzi wacu yitwa Charlotte. Aho ariko arambwira ati Bellingham wamubonye. Ariko Antonio Rudiger no yari yari tahura n'ingoga. Ariko arambwira ati Rodrigo Vinicius ni wamubonye. Ibitsindo bibiri byamaze kugira inuze kujamo. Ariko yarafite opportunity yo gutsinda. Ariko yinjiye. Mugo maze gushigwamwo bibiri. Agenda gute? Nibyo ku bice byinshi kwijana ibi Grace karavugana cece turabiye kuri. Ariko Vinicius yinjiye ku minota 57. None yinjiye ku minota yarafise iminota 33 zo kwigaragaza. Iyo minota yose Grace niyo mukiza. Canke vacances yamubereye vacances. Yamubereye vacances iminota 37 ntitwabara tubona bura mu igitsinda. Savambye ati ngo kunna cyane mbafata kinyuruka no bwiye gwa mbere. Kylian Mbappé urana ko ari karitegura ubwiwe ariko aritegura cyane ku giti cyo kugira ngo Real Madrid igihe bazohura na Atalanta Bergamo muri Super Coupe Européenne. Urana ko abo bazoba arimo muri urwo rukino. Ibi Grace avuga ko ibiharuro tuko turabona kuva 2017 ari Miami ni Barca yagira tsinda Real Madrid bitatu kuri bibiri mwaka 2022 twabonye Barca yagiye Las Vegas itsinda Real Madrid kimwe kubusa. Dallas mwaka uheze twarabonye Barca itsinda itabariye Real Madrid bitatu kubusa. None mutu tubonye hari ya New Jersey ni Barca itsinze Real Madrid biri kuri kimwe kandi Grace kagira ati
two turaba ni nkino za gicuti zose ndetse ni leta zunze za Amerika yakira neza FC Barcelona imbere ya Real Madrid ariko bageze ku butaka bwo muri Espagne gicapo kigahinduka. Nagiye kubona rero ku munota wa 42 no musatirizi nivyo yaraciye muri Barcelona ya kabiri aragenda muri Girona. Pau Victor onako yashyize mu gitsindo ku munota wa 42 hawe ipasi imeze neza cyane na Robert Lewandowski. Yiyongera ku munota wa 54 ahawe ipasi na Alex Barde biba bibiri ku busa gushika ku munota wa 54 ariko ku munota wa 82 ku mutwe umeze neza cyane plonge imeze neza ni Nico Paz yahaye igitsindo uno mugwa Real de Madrid hawe ipasi nuno Arda Gura yabaye impeccable muri no rukino birangira ari bibiri kuri kimwe. Mbona Hansi Flick abwira staff ati akazi karakozwe hasigaye arariga nayo ariko kandi ariko yagarutse aravuga ati ndiko ndabona nta pressing bakoze ngo urukino rwose ruhere haracyari byinshi byo gukora. Iki kintu nicyo kinemereye umugabo cyane itandukanye na Xavier Hernandez. Xavier Hernandez arakubwira ati imbere ya micro zika 60 zamesha makuru ati nibwe ndasubira ndibwe ati ndavunya akaguhe abahagarikiza ati twakinye neza kandi yatsinzwe ibitsindo 4 ku busa ariko no munsi twaje kubona Hansi Flick ni communication yiwe ndiko ndabona irimo ubwenge bwinshi ibigarasa vuze nibi yavuze ati ndiko ndaraba gushira igitutu kuri bagenzi bacu imata 90 pressing cyatugoye ati ingwani ikomeye cyane kandi ko ndaraba hagati mu rukino byatugoye cyane gushira ko pressing kubo duhanganya ari Real Madrid. Ati nubwo twatsinze nuko twarose cyitwa gutsinda sinezerewe bisigura ko uyu mumenyereza mu kazi kandi ari karategura umugwi dushobora kwitega. Hari message ntashobora kwirengagiza tukiri ngaha. Justine Ingabire n'umumama dukurikirana sinzi ahari arashobora kutwandikira muri commentaire. Mama atubwiye ati umwana wanje ambwiye ngo Grace ngo mama ngo Grace n'umufana wa Real de Madrid. Ati ntisinzi je suis umufana wa Real Madrid c'est umufana wa Barcelona umufana wa football umwishure nari nkomfere ya fanatisme rekuye kwa oya nagapira abona basinambaye Real Madrid ariko ngo ni ku mutima oya no ku mutima ntabiriye. Uwo mwana rero wa Justine Ingabire abwiwe ko Grace atari umufana wa Real Madrid. Si umufana wa Real Madrid niko ndavuga ibintu biri reality. No munsi tumaze kubona imyaka ine ikurikirana FC Barcelona itsinda Real Madrid muri zinkino za pre-season. Muga muri La Liga tukabona isusi irahindutse tukavuga ati bya bindi batweka muri match amical biriko bigenda gute ko batariko barabitwereka. Ariko no musi cyacho tugaruka ko kandi tukaca duhagarara cyo nahagaze ko jewe cyo nisunze abakinyi bamwe bakunda kubona ariko yagaruka mu gutsinda muri Real Madrid no musi se bari twabonye mu nkino zinakomakomeye ariko zahuje Barcelona reka tugaruke kuri ino composition ya Real de Madrid. Ugiye kumbwira gute ko Sibe yari kirakinishwa Endrick yaguzwe amafaranga menshi kandi nibaze ko atamafaranga ariko arakina ariko haguzwe talent bavuze bati reka tumushiremwe n'amafaranga menshi kuko afite talent ikomeye cyane. Endrick yari mu kibuga Arda Gura yari mu kibuga naho yerekanye urugero umukinyaruka gusayininga ahetse Turkiya muri Euro. Brahim Diaz ninde atatswa umusatiriza akomeye cyane yahetse cyane Real de Madrid muri Champions League. Ariko ngira ngo baze Arno ngaho nyene aho turi kubasatiriza gusa hagati nababa Luka Modric niho bari Dani Ceballos niho yarari nivyo ntituriko turabona bano ba Valverde mwigori nuhibagire nibyo bigora unako hari ninyuma mwigori hari hangana ninyuma ya blend canke ya magufuri twahora tuvuga ko Real Madrid igira ko niho bari Antonio Rudiger niho yarari umudagi yirabura hajya niho yari yibereye Antonio Rudiger Militao niho yarari Lucas Vazquez na Fran Garcia. Ikintu kimwe ngira ngarukeko ni match retour ya Real Madrid na Barcelona muri La Liga mwaka uheze
sinibuka neza menga yari Vinicius ari mu mvune. Yes, abantu kinyi bose abakunzi ba Real Madrid, abo muri Real Madrid, staff yose ya Real Madrid bari bakanya bavuga ati turava imbere gute nta Vinicius dufise. Ico gihe bavuga ko na Bellingham yakuje ikarata. Bose bari ariko byarangiye intsinzi isaha muri Real Madrid. Mugabo no musi ntunze Bellingham yaciye arakina. Habwo sini menga Bellingham yari mu mvune mu gita kabize acaragaruka arakina. Yarakinye ya. Umumenyereza aravuga ati sishobora gukina runo rukino rwa FC Barcelona. Ntafise Vinicius ntafise na Bellingham. Icyo nshaka kumenya wibaza ko iki cyatumye Real Madrid itsindwa na Barcelona. No musi ko icyatumye itsindwa kubwanje harimo factor imwe muga nubwo atari nini irimo. Yo kwa yabuze abasatirizi batatu tumenyereye imbere. Ukacugiramwo hagati ukabona Toni Kroos. No musi nje kanje numva navuga ati sindi umuvugizi wa FC Barcelona mugabo kubwanje FC Barcelona yogumiriza hano yobandanya kunyene muri no squad ndiko ndabona hano nabana bakiri bato badafise amazina akomeye cyane ariko ndiko ndabona kimwe hari uwo twigeze gutumira hano yitwa Fiston Sengiyumva yatubwiye ati jewe narakinye umupira ukomeye narakinye yarabaye umukinya akomeye hano mu Burundi yaraciye za Tanganyika araca muri za Buja City n'ahandi Olympique Rumeremera hirya no hino avuga ati nivyo Real Madrid irikirazana abakinyi bakomeye cyane kandi bateye nakoba ariko FC Barcelona mwobona ibatangaje kuri irya squad muvuga ngo ni nto n'abakinyi bato kuko umupira w'amaguru nukinwa n'amazina urakinwa n'ibikogwa Grâce kuri Milan so bari baziki Real Madrid. Real Madrid tuyigaruka ko kuri zino nkino za kivandimwe nivyo nyeruka gutsindwa na AC Milan kimwe kubusa Samuel Chukwueze from Nigeria. Ni Real Madrid. FC Barcelona muri zino nkino za pre-season nta na rimwe iratakaza yaratsinze Manchester City iratsinda AC Milan ngo urukino nagutsinze FC Real Madrid. Icyo twosaba nuko ivyo iri kwirerekana no munsi muri pre-season icyo bizana muri La Liga niho tuzovuga ati FC Barcelona na swade yayo ni sawa. Ino rero ni kopi turiko turabona si FC Barcelona yakweri kweri kandi umumenyereza arico yavuze kuba yavuze yabonye ko yatsinze ariho kandi birabona ko arico agiye gukora niko ndabona Joan Laporta wewe arashobora kuba iyi yagiye mu bwonko bw'iyo gutandukanye n'umumenyereza Hansi Flick kuri za micro uyu mushinga nahe Joan Laporta ina muraba ko umugwi wa FC Barcelona ari umugwi wa mbere ukina neza ku isi. Kiravuga ati kubijanye no kugura abakinyi no kuja ku isoko none yari kuvyankaga Claude ngo tugiye kugura umukinyi umwe n'ibyabikenewe ariko kandi ngo icyo tugiye gukora dukeneye gukora filozofi ya FC Barcelona kubakira ku mpano zikiri zito. Yamaze kubona ko iyi squad afise ishobora kubamo ikintu gikomeye bitsa bitumba yita FC Barcelona ko umugwi ukomeye ku isi arashobora kuba yahihendeye. Ku bwanje nk'umuperezida rimwe na rimwe urabona ko yabonye iby'umumenyereza atabona Arno Hansi Flick uriko uravuga ko Hansi Flick atari karabona ko ari umugwi ukomeye cyane FC Barcelona naco ituma yavuze ko urukino utamushimishije n'ibyavuye naho yatsinze. Ku bwanje umuntu w'umutegetsi canke umuntu w'umuleader ntazokwigira gushimira ibihe byose ku byo wakoze urabikora mugabo akavuga ati nkamwe no mushimira iminsi yose arashobora gupunguza ibikorwa ariko arakora kunagaho gahunda kuvuniye ni wa ati Hansi Flick yakoresheje ni waba umukuru wa Grace ava ngo ari mukuzana umugwi witwa Grace FC uzavuga ko Hansi Flick yakoresheje ilangage diplomatique kapiteni ni mugisha hajya mugisha kina kuri nimero zinga urumva rero nibatse ko rapport yari bikwiye ko avuga uko nyine nk'umurongo wa FC Barcelona bitandukanye na Hansi Flick avuga ati abakinyi ndiko ndakoresha reka ndabankuraje ndabatera amashugwe ndababwire ko byo bakoze ari byiza kuko dufise urugamba imbere yacu rukomeye cyane mugo umurongozi nawe ijisho giwe rirarengera rijya jisho ryo mu kibuga. Urabona ko Laporte yabihayagije mu gihe Hansi Flick bavuga ati kandi ariwe baca mu minwe yiwe avuga ati ndiko ndaraba pressing ijana kwijana twananiwe. None navuze ati hari gihe ubashimira
bakavuga bati abakinyi bagapunguza rugero bafise iyo rero Hansi Flick kubona yavuze uko biratahuritse nibatse ko twogeye twoja ku zindi nkino zareko ziraba ku munsi wejo ndabona ko Liverpool yanyagiye umugwi wa Man United bitatu kubusa. Liverpool iri mu kazi kose. Liverpool impeccable yatsinze umugwi wa Man United ibitego bitatu kubusa. Andre Onana yes ko iseze iri mugendere neza cyane urana ko ari bihushana Arno ibihushane kabisa. Nagiye kubona Fabio Carvalho yatsinze atanze ipasi ahawe ipasi na Diogo Jota ku munota wa 10. Curtis Jones yahawe ipasi na Mohamed Salah ku munota wa 36 aratsinda. Tusibagiye n'umunota wa 31 wabaye mwiza cyane kuri no Tsimikas yagira ko ndamutsa Pastor Alexandre Niyongabo afise isabukuru y'amavuko no mundabwazi happy birthday to you. Ariko kandi urazi iryo zina rya Tsimikas n'umunyagreece rero ari kunda kunanira gusoma yitwa Konstantinos Tsimikas ko agitegura umunsi utangaza match ya Liverpool no niko nabako uyu Alexander Niyongabo tumifise isabukuru nziza yo kandi nawe tumushire muri nyibutsa ni isabukuru nziza agize umugu akunda wa Man United waratsinzwe na Liverpool bitatu kubusa nuko ibyo bitsinda bitatu tubimuture ariko acakubwira ati ubinture naye ndavyikoreye nuko ni Liverpool ikakora exploit cyane muri nkino za pre-season nyuma yo gutsinda Real Betis inyuma yo gutsinda Michael Arteta ni Liverpool atsinze Arsenal 2-1 ni na Liverpool kandi yongeye gutsinda umugwi wa Manchester United bitatu kubusa. Ni Arne Slot umenyereza mushasha uruhara rukayangana kuri aho nyuma yo gukorera mu minwe Jurgen Klopp. Ni Arne Slot ubona ko ashobora kuzana impinduka muri Liverpool no nibatse ko Klopp twizera ntitwovuga ngo Slot uno Arne Slot si ibintu ariko arazana bikomeye cyane twibuka n'umumenyereza wa Tottenham yitwa Ange Postecoglou. Klopp twizera grâce yo mukiza attention eka tukivuge kino kintu Claude yari umuntu atava hano kuri mikro atavuze Ange Postecoglou mwiza yiwe muri Tottenham yamaze amezi 2 cyangwa 3 atwera ko ari umumenyereza karuhariwe bitumwako yarabaye no wa mbere mu mindwi yararonse n'agashimwe kukwezi hariya muri Premier League. Tottenham kabisa ari ntayegayezwa idakogwako rero no Aaron Slot no mumenyereza mushasho wa Liverpool sinoce ndamwemerejana kwijana kwaje kwerekana bitangaza tutarabona Premier League itango na 7 nziza yiwe kuva mu Feyenoord kuri abingene yagiye rawufasha n'umugwi yacize mu bihe byiza hariya muri Pays-Bas muri Hollande ndi ko ndabona ni Liverpool itari kwitsoko gwikagura rikirameni noti nyinshi mugura abakinyi bakomakomeye nk'iyindi migwi haro kandura ko ari wa mugugira uko ukakwereka isanamu nk'iyi grâce ko urabona no munsi ano musi Slot nitwoza tuvuga ngo aje gukora canke ngo azanye inguvu nyinshi d'abord muri Liverpool nubwo itatwaye igikombe tuvyemeranye nta mu nkino za nyuma ni Liverpool yari hejuru cyane yigejenje neza muri phase retour kuzi no musi kuvuga ngo umenyereza akora ibirenze nibaza ko wibesha kuko ahubwo hasanze effective nziza ahasanze abakinyi beza umva yakanjiwe na Jurgen Klopp cyane go aje kumira kuko aba bakinyi yarafise raba inkino bakinye ataraza iyo ari wa mugwi gutsinda na ibubingwa gutsinda Arsenal no munsi ya kabiri ni Michael Arteta Arsenal turabona ukazana ikakirisha abakinyi batandukanye kandi beza nta gikorwa yakoze Arne Slot gutsinda yagikoze Claude ico twakwanye nuko wavuze ngo nibitumwa aje ari bitumwa ko muri Liverpool ahubwo hasanze effective nziza acayikoresha kandi tuje tukwereka nundi yaje bikora muri Tottenham ariko mu mpera bitamugendekeye neza nta burono bahabwa bw'abamenyereza basanze effective nziza bashitse iyo effective nziza niba yibyaza umusaruro abo ni bandega basha bariho effective iri muri Chelsea yari imbigarno Chelsea yahuye n'abamenyereza benshi ntiwotikosa kuri uyu canke uriye ntiwotikosa muri Frank Lampard inyuma ya Thomas Tuchel nkabamenyereza bose baciye muri Chelsea yo kandi umwambaro wananiye kujya kuri ndiri yabarotse kuko gushika kuri no saha
Chelsea nivyo yari ifite squad imeze neza kandi yararekuye amafaranga menshi mu hari umwaka wa 2022 cyangwa 2023 aho yatanze miliyoni 300 zirenga ariko nako nta musaruro ukomeye cyane baronse ahubwo bariko baragwana kugira ngo ntibisange mu cicaro ca kabiri rero reka tuve kuri uno mumenyereza wa Liverpool nivyo yatsinze Man United kabisa ntiri heza kumwe n'uno Erik ten Hag nabiwe ari haragakuru keza ku mugwi wa Man United kaguma kahari one n'umugwi winjiza amafaranga uko bukeye uko bwije guma muri ya migwi itunze cyane hariya ku mugabane wa Burayi tinahitsindwa kenshi hajyaho hagafaranga karinjira cyane ni Man United ifise n'abakunzi bayo usanga ari benshi intamuheba ni intamuheba Man United baratsindwa ariko babafana baguma ari bazko nyene umugabo ari muri player of the week 7 nganize nawe no bumani aba Gladys bande se baramutse turamutse cyane uno yitwa ya muri ino commentaire unavuga ngo nitwa Alain Dr Simfon Sengiyumva salut hama grâce ndumva barimwo ngo arimwo amaranga mutima ngo kuko niyo Barcelona ari karavuga ntabakinyi bari bahari uno nawe tubaje amakuru yo muri Bayern yitwa Arakiza Guy niba twogenda muri mwigura nigurishwa ariko hari izindi nkino zariko ziraba Leipzig yatsindwe na Wolverhampton 3-0 nayo Crystal Palace yirahira umugwi wa West Ham 3-0 3-1 no munsi nkino za Jeux Olympiques zirabandanya nkino za Jeux Olympiques zibandanya unkoreye ahantu yes Maroc ni migwi ibiri yo muri Afrika yose isigaye muri demi final bisigura ko hari amahigwi ijana kwizana ko umugwi umwe muri Afrika utwara umudari n'importe quelle médaille ariko Claude Kwizera grâce n'umukiza numvise interview ya Thierry Henry asanzwe umumenyereza wa Ufaransa muri Jeux Olympiques nariko numviriza kinyamakuru c'abafaransa RFI mu gatondo bakita gashinge yavuze ati Egiputa tugiye guhura naho nakaboneye umugwi ukina umupira mwiza nka Egiputa ati ndawise Brésil Africa Ronaldo yeri rukomeye ti Brazil yo ku mugabane wa Afrika ni Egiputa ati twavuye imbere ya Argentine iyashari yashu twarushe tariko rero dushitse kundi ukomeye gusumba Argentine Egiputa Arno uyu Thierry Henry turabona parcours yagize mu gihugu cy'igihugu Faransa turabona parcours yagize mu gihugu nakomwe umugwi wa Arsenal de Gunners ese ku munsi wa gatanu haraciye imyaka 25 agize asinye mugaragara imbere ya Arsenal bisigura ko hambavu umenyereza arazi imikinire mu kibuga acaje ko ni adeni yo kumenyereza gutera amashugwe iyi aba bafirauni bo muri Misiri batarakina n'urukina arazi ico bivuze mu bijanye n'inyifato karero ntibaje nago ngo umukinyi ugeze ku mukinyi gihanga ndetse n'umenyereza akomeye nka Thierry Henry ngo bitume batakora ico bari gukora no munsi arabona ko afise amahigwe menshi no mu gubu Faransa gushika kuri hashoboka na cyane ko nibyo ni Misiri twabonye itsinda Espagne mu rugendo rugana aho bageze kandi Espagne mura ko ari umugwi urimwe impano zikomeye ariko no munsi nta mahigwe marema ndiko ndaha Egypt imbere y'Ubufaransa naho Thierry Henry yavuze akantu ngo les Brésiliens de l'Afrique ashaka kuba ko aba banyamisi abafata nk'abanyabrazil muri Afrika ndabona ko atari cyo kubwanje nukurana ko nibatwa mu minota indwi twoganira n'abakundi bariko baratwumviza baratandukanye batwakure ku 62 22 55 62 22 55 maze tuyage ku makuru twabashikirije n'amakuru ushobora kuvuga uti aha ntimwahashikiye kandi nari ndahifuje kundi ruhande ni Maroc iza gukina na Espagne cha 12 mu gihe Ufaransa bukina na Misiri saa 3 zuzuye neza mu nkino za Jeux Olympiques mu mupira w'amaguru twakira umunywanyi amaze gushika ku murongo urabona ko akase twizere ko agiye kugaruka nabibutsa n'akanimero ndabona ko yamatswe kugaruka allo ndiko ndabumva tuyagana nduherereye
Niyongere Prince Mukirekura. Grace na muramutse na Kuri. Kanda muramutse Grace, ni sawa Grace. Ni sawa turashima Uwiteka. Nawe ni sawa Mukirekura. Acha ni sawa Mukirekura kweli n'amahoro kabisa. Ndamukiriza. Kanda babatse. Mbega uzozenya asufate habe. Yaragarutse neza ubu rero azokina neza. Ntaragaruka. Cyari mu mvune. Mbega naho ndi mukinyi Barcelona irimo irarondera. Iriko irarondera Nico Williams, iriko irarondera uno Dani Olmo. Yego ariko urana ko nibatuzanire kwera abo bapeti kwera basatirize kwera. Dani Olmo urugendo rugana muri Barca ku myaka 6 rwamaze kuba ku bice byinshi kugira rwaramaze kuba gwemeza kandi urabona ko Nico Williams bishoboka ko amahirwe atari menshi kuza mu gwa FC Barcelona naho Joan Laporta avuga ati turicakeneye umukinyi. Sawa. Urakoze cyane. Ni Toni Kroos yatowe nk'umukinyi w'umudagi yaranze umwaka w'inkino nuko arunoga ngo ibi yarabikwiye nibatko Toni Kroos yarakwiye kano gashimwe umaze kubona ibyo yakoze ari umukinyi hariya mu gihugu ca Espagne muri Real Madrid akabikorera n'umugwi wa National Mannschaft nibatko uno mukinyi agashimwe nta handi kari kuja kumusezerera mbote ni Xabi Alonso kujana abamenyereza afisa amaraso y'Ubudagi niyo menyereza yahawe agashimwe nyuma yo gufasha umugwi wa Bayer Leverkusen nyuma kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 20 no mu gutari bwaronke igikombe gikuru birumvikana cyane ko agashimwe ntibari kugaha Jurgen Klopp canke se undi umuntu afisa amaraso y'Abadagi naho bahari nize ko yaragakwiye Grace cyane gose bavye export yakoze nibaza ko ari ikintu mumenyereza yakoze tutaye tumenyereye agaha umugwi wiwe igikombe ari imyaka irenga ijana ataronka agakora inkino zishika kuri 40 na zingahe adatsinda waranamuvuze cyane mu biganiro bitandukanye Xabi Alonso undi niwe mumenyereza w'umwaka ikintu kiri kuravugwa na Gakuru natwenza cyane ntuno mukinyi yaciye mu gitandukanye race no muri FC Barcelona yitwa Martin Braithwaite yitwa Braithwaite what's English yavuze ati jewe naraciye mu gwa Espanyol Barcelona fatwa nabi n'abasanzwe barongoye uwo mugwi ati rero bibagira ko mfise agafaranga kenshi jewe rero mfashe decision yo kugura uwo mugwi hanyuma abarongoye uwo mugwi ndabereka umuryango umbiyo revenge nagari nyerandi yo revenge tuwo mugwi jewe ndawugura hanyuma abasanzwe bari bawurongoye sisubira kubabona muri uwo mugwi nuko two kwakira babiri canke batatu turabira muri commentaire ndabona abandi bakomeza batwandikira kuri rwa WhatsApp niyo nimero nyene ushobora gudutora ko 62 22 55 iyo nimero radutora ko neza cyane kuri rwa WhatsApp urandika message yawe maze tukayikuzanira hano cyangwa ukakura ibisanzwe ndabona ari benshi bari kumwe natwe tubashimira cyane uno yitwa Rukundo ndabumviriza ndi mu Gihosha tugushimire cyane abanyagihosha mwese tubashimire cyane ndabona abatari bake batwandikiye bavuga ati shalom ku Musaga turi kumwe namwe ngo muhedagirwe cyane yitwa Richard hariya ku Musaga katumurabuze cyane akari kantu tubona kayo karasonguka hirya no hino ni Alexander Kaffer asanzwe ari umuyobozi ni umubosi mukuru wa UEFA uzamajamba akomeye cyane n'amajamba ayaganisha kuri no bihugu byo mu bihugu by'Abarabu ati murabikosha ridasanzwe mwakoze ringana n'umusozi wa Kilimanjaro nukuza mu migwi yo muri y'Iburayi komakome mukatwara impano zigomba kuba expired bikaranga yatacu miko muragiye ariko ndabavuna kagohe jewe nka Alexander Kaffer genda mwubaka amakademi yanyu mugira amatuta abana bakiri bato mu myaka 2-3 muzobabyaza umusaruro gutyo ati Arabia Saudite Arabia Saudite bati n'ibindi bihugu za Qatar zizokubakwa cyane
ayo kandi mudahanze amaso yo gunyaburayi nuko nako mu masegonda 20 turarangiza ariko twagenda tubabwiye kano gakuru none mu Burundi kazi yakina yahora kina mu mugwi wa Fountain Gate Princess FC hariya muri Tanzania ni Amakuru Joel bamaze gutandukana na Fountain Gate Princess FC nizera ko agiye kuronderera handi kandi bizokunda kuri ku mpano yiwe wakoze Grace ni umukiza wakoze Arno wakoze na Claude wakoze na Mugishari wakoze cyane wakoze Claude wakoze cyane nozi akantu ifoto yankoze ku mutima Arno ifoto y'umwana Lois Eliora irishura kolaba yakazunguka kuri France 24 RFI iki atashe gushika yashaka gushika ko ikintu cyankoze ku mutima nkabona ingene ibendera ariko irahungabana hirya no hino izi nkino nk'izi ziba zikomeye cyane ati irishura abafaransa niko bavuga ariko ushabumva ko Imana ikomeze hayagizo no muri rurimi kavukire rw'ikirundi ati irishura bye bye